ndumiwe nawe warakijijwe rero bajya bariko bavuga ubutumwa bwiza hajya umviriza nabwiye siko ubuzi bwacu dukora no bunyene bwo kurokora abantu ubutumwa bwiza nawe ushaka genda jya umviriza ubutumwa bwiza ukizwe ijambo ry'Imana natwebwe bugena mubize ubutumwa bw'Imana mwe mukizwe bye mufata ngaho we umenye ijambo ry'Imana wazenga no musinyera woje vuga oya umviriza turi muri tourne mu Burundi bwose tourne y'ijambo ry'Imana twigisha abantu tubabwira ko Imana no muherugira ugere ivo tugisha abantu ijambo ry'Imana bakizwe niho turi ngaho no musi sana tewe ndakwiye gukizwa none muvuto tubwire watanga ibintu by'ibikorwa by'Imana kuva ryari umviriza filme gute ibintu nk'ivyo je filme je ndakora siko je nabikubwiye kuva kera so bakunzi b'INYISHU media reka bwishe uno munsi rero turi mu gikorane cya muvuto wa mukozi w'Imana kumwe ngahanya namubonye ahari kagende ndamuzane ndamutora ahari kugira ngo tubashe gukora ikiganiro yego bakunzi b'INYISHU media meze neza bibi mumeze neza ni mukazi shikuru ni mukazi urumva jewe ebana hana kuravye kuva kera kuravye kuva kera uri mu gikorwa ndavuga uyu muntu yaje mu gikorwa cy'Imana nawe nabwiye ibintu nkora je nkora Imana siko ahanye no munsi nikorana turagira ikorana cy'iwacu buri gikorane ngahanye cy'abantu ngabwira abantu bakizwe bose mu izina rya Yesu bizo mwabibonye hamwe zitora mu kazi ngaha siko uri mu gikorwa cy'Imana nawe nabwiye akazi karatanguye akazi nakanyene siko nta mwanya wo gutakaza none watanguye gukizwa ryari wewe muvuto tuvugisha kuze je nakubwiye je urabizi ivy'uwanje siko je nakije kuva kera nimba nabwiye ati ibintu nkora rero wowe roteye kubibona siko wavuze ngo nabintu uzokora n'abantu no shira nga none bose bari ngakuberana sikubera jewe kubera Imana yabikoze imubasha gushika ngaho kugira abantu baze ngaho nari bindi nawe warakijijwe rero bajya bariko bavuga ubutumwa bwiza hajya umviriza nabwiye siko ubuzi bwacu dukora no bunyene bwo kurokora abantu ubutumwa bwiza nawe ushaka genda jya umviriza ubutumwa bwiza ukizwe ijambo ry'Imana natwebwe bugena mubize ubutumwa bw'Imana mwe mukizwe bye mufata ngaho we umenye ijambo ry'Imana wazenga no musinyera woje vuga oya umviriza turi muri tourne mu Burundi bwose tourne y'ijambo ry'Imana twigisha abantu tubabwira ko Imana no muherugira ugere ivo tugisha abantu ijambo ry'Imana bakizwe niho turi ngaho no musi sana tewe ndakwiye gukizwa none muvuto tubwire watanga ibintu by'ibikorwa by'Imana kuva ryari umviriza filme gute ibintu nk'ivyo je filme je ndakora siko je nabikubwiye kuva kera kuba hano n'ubutumwa bwiza sha ndanezerewe kandi kugusanga mu bikorwa abandi benshi bari bibaza ko wewe utarakizwa abandi benshi bibaza ko wewe utarakira gakiza utaja mu bintu by'Imana wo babwira iki je kintu je no babwira mu ijambo ry'Imana hari umunyenga abantu batarakizwa bose bagenda bakizwe begera Imana kubera isa tugeze ni si ya nyuma hagezaho udafise amahera udasuma hagezaho udafise Imana utajya rero begera Imana baje gusenga Imana naho ivy'Imana nta muramenya vyose ariko umenye ko Imana ikomeye kandi umenye ko Yesu ari umwami niki n'umukiza
2023. Février 2023. Ndio. Hizi kazi za kutangaza injili mlianza tangu lini? Kutangaza injili ni mimi nakuwa miaka zaidi ya 15. Hii ni activity. Spesialmente tunaita we go to them. Tunawaendea watu. Ndio. Ni mikutano ndogo ndogo. Unafuata watu fasi ya kazi zao. Tunaongelea kujiongoza, bonne citoyenneté. Tunaongelea kupenda nchi zao na kumfuata Mungu. Yaani tumaliza mwisho ni wokovu. Ndio. Watu Wazima. Hii ni TV inaitwa INYISHU Media. Tumeona mko mnafanya kazi za Mungu, tukasema kwa support yetu sisi kama TV yenyewe inatumikia kwenye mtandao tuwaulize maswali moja ama media. Twabonye muri bikorwa vy'Imana dushaka kubashigikira. Twashaka kumenya kino gikorwa cyatanguye kuva ryari nihe kino gikorwa cyo kuzamuvuga ubutumwa mwibaraba. Iki gikorwa kimaze nk'imyaka uye bikorane bito bito, ariko rero uko twagenda dutera iri muri Matayo 28:19 mubigi kuvuga duti abantu ntibashobora kudusanga mu mashengero, reka rero natwe kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza na cyane cyane ajya bwiza bareme mu mitima yabo babone neza yuko ari abantu bavuga yuko ngo ayo abantu bavuye mu yabo mwebwe murondera baza mu mashengero cankwe murondera abantu bakira Kristo mu buzima bwabo, kuvuga umukristo wese hagiuba hafi hari ishengero turiko tuvugana n'umwungere yitwa je nitwa pastor YINYISHU tumubariza mu ishengero rya turamutse tuze kugushigikira tuzomenya nitwa ishengero ry'ibikwa Nazareti iyi si. Yego mumenye nuko rajewe nkijijwe ndumuririmba ko ndakora ibikorwa kuri televiziyo nkumesha imye yuko ndengana mwungere. Murakoze cyane kandi sawa tugire kubandanya.